Ndabahaye kaze kandi ndabashimiye ku iki kiganiro ngiye kubashikiriza. Nitwa Cher Niyonizigiye, mbandanya mvuga ku ijambo namaze gutangura. Ijambo rifatiye ku kibazo kubure bamwe bafata ko ari ukuri, bavuga ko la foi chrétienne, kwizera rukirisu ari ikintu kitari ciza cyane ku banyafrika. Narayerekanye ivyo bafatira ko mu kuvuga ibintu nk'ivyo, ariko kandi nkavuga ntereka tukije mwidonido tucimbe tukirabe neza. Mbere kenshi abantu bavuga nabo kwizera rukirisu usanga atari abakirisu, bavuga ibintu baraba bari hanze, ntibiba ari ibintu babayemwo ngo babigenderemwo babone neza ivyo bariko baravuga ivyo ari vyo. Nkuko nabivuze rero, abantu babivuga gutyo bakunda gufatira kuri kahise ka Afrika, bakavuga bati kuva kwizera rukirisu kuje muri Afrika yaciye itangura gusubira inyuma, ntiyasubiye gutera imbere n'ibindi. Ariko ico novuga ko nuko ugo rubanza umuntu aruciye gutyo yoba yihuse. Burya ibintu bibuza ibihugu gutera imbere, ibintu bituma abantu batamererwa neza ni vyinshi. Ntawo kwihuta kuvuga ngo nukwizera rukirisu atabanje kuja mwidonido ngo avyimbe vy'ukuri, amenye neza aho ibintu vyapfiriye. Kimwe mu bituma abantu bavuga gutyo nuko muri rusangi igihe abamisiyonari baza muri Afrika canke aba bamenyesha abana b'abanyamahanga baza muri Afrika, vyabereye rimwe n'igihe n'abakoroni bari baje muri Afrika, kandi bose baje bafise urukoba rwera. Nka hano mu Burundi, abarundi ntibari bamenyereye abantu nk'abo, mbere babita ibihume, babona ari abantu menga si abantu vy'ukuri, bameze nk'ibihume. Rero vyaragoye cyane abantu kubitandukanya kuko baziye mu mwanya umwe baza basa. N'igihe bishitse hagatangura bamwe, abandi baca baza mu mwanya wa vuba na vuba. Hanyuma rero ivyo bituma abantu bavuga bati bwa bundi abamisiyonari bari abakoroni, bakoranye n'abakoroni nk'umugumwe, kuko n'intumbero yari imwe gusa ntibabitweretse. Hanyuma bati rero kubw'ivyo abanyafrika bakwiye kuva mu kwizera rukirisu bagasubira mu kwemera kwa kera, ivyo basokuruza babo bemera, bagasubira ku idini ya kera. Ariko abantu bavuga gutya kenshi niyo dini ya kera ntibaba bayizi, kuko nayo ubwayo ifise ibintu bitari vyiza kandi vyinshi vyatuma ubuzima ahubwo bumera nabi. Ngira ngo bingenda namaze kubivuga ko ufatiye ku vyizegwa vy'abantu ba kera, hariho ibintu usanga bica vyonona ubuzima cane. Ariko rero reka tugaruke ku bakoroni n'abamisiyonari. Mu vy'ukuri ntawovuga ko atana rimwe vyashitse ngo abamisiyonari bakoreshwa amakosa n'abakoroni canke bakore nabi bihende kubera imvo zitandukanye. Zimwe muri zo zikaba zari zifatiye ku mibereho y'abanyafrika ntibari bayizi. Hari igihe batamenya neza ingene bifata mu banyafrika bagakora amakosa. Mu bice bimwe vy'isi hoho hariho ivyabaye bibi kurusha. Muri Amerika y'Epfo biravugwa ko mu bihugu bimwe hariho aho wasanga abamisiyonari bagenda bategeka abantu guhinduka abakirisu babafatiye kw'inkoho, cane abavuye mu gihugu ca Espagne na Portugal. Ariko aho vyabaye insiguro yavyo irahari. Abagerageje gukurikirana kahise k'ishengero berekana yuko vyatewe ahanini n'umuco mubi wo gukoresha igikenye wari wamaze kumenyerwa mu ishengero, bitewe n'imyaka ryamaze rihanganye n'idini rya Islam. Intambara zagiye zirabezo bise amakuwazade zatanguye mu mwaka w'1995 zihera mu mwaka w'1291. Vyaravyuye umuco mubi rero wo gukoresha igikenye, maze bamwe mu bagiye mu bihugu vya Amerika y'Epfo bagiye kuvuga yo ijambo ry'Imana bagenda bitwaje abasoda bagakoresha igikenye. Hani wacu hariho abavuga bati abamisiyonari nibo bagerageje kwiga imibereho y'abarundi kugira ngo babatahure, babamenye ingene bobashikanamwo ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Batariko vyaciye biha akaryo abakoroni kugira ngo bacanishimwe abarundi. Bamaze kumenya ingene abarundi bitunganije, vyababereye akaryo ko gucanishamwe abarundi. Ariko rero ivyo nariko ndavuga n'amakosa yagiye arakogwa, kandi burya amakosa arakogwa koko abantu n'abantu, mbere n'abirabure sibo boroherezanya. Gushika n'uyu munsi washaka hariho ibihugu abirabure babuzwa amahoro na bene wabo. Ikosa rero ryo gukora ikibi
si ikosa riri ku rukoba kanaka canke ku bwoko kanaka, ni ikosa rishobora gushikira umuntu kubera imvo zitandukanye. Ariko dusubiye inyuma rero tukagaruka ku gikorwa cyakozwe n'abamisiyonari canke n'abavugabutumwa b'abanyamahanga, dusanga kidasa n'ico abakoroni bakoze. Naho baziye rimwe, naho baje bava mu bihugu bimwe, ntibakoze igikorwa kimwe. Ikintu ca mbere abamisiyonari bashize imbere kwabaye kwigisha ijambo ry'Imana nk'uko nabo bari bararyigishije. Mwibuke ko ukwizera rukirisu kwavukiye muri Aziya kuratinda kurashika i Buraya, nabo nyene bavyakiriwe bavyigishijwe n'abandi. Hanyuma haragera igihe bamaze kumva ko hariho ibice vy'isi birimwe abantu batarumva ijambo ry'Imana, bumva ishaka, bumva barakwiye kuhashika, abo bantu nabo bakumva ijambo ry'Imana. Aha bisunga itegeko rya Yesu yavuga ngo nimugende muhindura amahanga yose abigishwa. Kubwo kumvira rero barahagurutse baraza mu bihugu vyacu hano muri Afrika no muri Aziya no muri Amerika. Kandi ico gihe babikora ari ibihe bigoye cyane, ahantu hatagira amabarabara nk'uko bimeze uyu munsi, henshi haba hari ingwara batamenyereye, kandi imbere zaranabahitanye, benshi bapfa bakiri bato. Uravye nk'abapfuye bagahambwa hano mu Burundi, uravye imyaka bapfuye bafise, benshi muri bo bapfuye bakiri bato cyane kubw'ingwara zo muri kano karere batari bamenyereye. Hariho n'amakuru avuga ko bamwe muri bo baza bazanye amasanduku yo guhambwamwo, bakaza bayizaniye kuko batari biteze ko bazosubira kuja iwabo. Bataye amashure, bataye imiryango, bataye ubuzi. Ugiye mu idonido ry'ubuzima bwabo ukabakura muri iki kivangi cyo kubagiriza ko bari abakoroni, ugakurikirana inkuru z'ubuzima bwabo, usanga bagize ikintu bita sacrifice kinini cyane, benshi mu babacira urubanza batashoboye gukora. Barakoze ibikorwa bitandukanye, baravura abantu bari bagwaye, baravura ibisebe. Hano mu gihugu iwacu yari ingwara yari iteye ubwoba, n'ivyo biti binyoro. Baragerageje barahonya ivyo bintu, izo ngwara zirazimangana. Barazanye amashure, barakoze ibikorwa bitandukanye vy'iterambere, gushika n'uyu munsi ngira ngo hariho n'ivyo mushobora kubona. Ariko ku ruhande rw'abakoroni bobo kwari ukwifatira intwaro y'igihugu kugira ngo baganze aho hantu. Hanyuma mu bihugu bimwe bimwe vyaba birimwo ubutare, ama ressources naturelles, baca babijana bakabijana iwabo. Byari ibintu nyene bigaragara ko ari ukwiba, ko ari ugusahura ibihugu vya Afrika. Abantu rero bagerageje gukurikirana igikorwa abamisiyonari bakoze hirya no hino ku isi, basanga mu vy'ukuri batakorana n'abakoroni nk'uko benshi bavyibaza. Aha muri Kongo hano mu babanyi, amabi yakorwa n'intwaro y'umwami w'ababirigi yitwa Leopold II, aho yafata nabi biteye isoni abakongomani, yashizwe ahabona n'abamisiyonari b'abaprotestanti bakorera muri Kongo b'abanyamerika. Nibo bagiye baramenyesha isi ibi vyariko birakorwa muri Kongo. Ngira ngo ngaho birumvikana ko atawoshigikira ko vy'ukuri abo bamisiyonari bakorana n'iyo ntwaro ya gikoroni, kuko yari intwaro mbi cyane, yari intwaro yarenganya abantu, bakabakorera ibibi biteye isoni. Barabatuma ibikorwa bategerezwa gukora, ubutabishoboye bagaca bamuca amaboko, kandi ivyo babigira ku mugaragaro. N'ubu haracyariho amafoto yabo baciye amaboko, abandi bakabica bakabamarika ku biti n'ibindi. Abamisiyonari nibo bashize ahabona ubwo bukozi bw'ikibi, bituma makungu amenya ivyariko birakorwa. Mu Buhindi abamisiyonari nibo bemeje leta y'Ubwongereza ko itegereza gutegura abahindi, ibategurira kuzotwara igihugu cabo. Ivyo abo bamisiyonari babikoze abahindi bataranamenya ko kwikukira bishoboka, bataratangura gusaba intahe yo kwikukira. Baravuga bataba abantu ntibazokwama batwagwa namwe imyaka yose, mutegereza kubategura kuzokwitwara, kuzoshobora gutunganya igihugu cabo, kugira ngo ico gihe kizoshike bashoboye kukirongora neza. Hanyuma ahandi henshi nk'uko nabivuze, abamisiyonari bashika bubaka ibitaro, ibibanza byo kuvuriramwo abantu n'amashure, kandi vyaratumye bagabanya umurindi w'impfu muri utwo turere, kubera bazanye imiti abantu batari bamenyereye, maze ingwara zimwe zimwe no kuzimangana zirazimangana. Hanyuma barigisha abantu gusoma no kwandika, baraja mu mashure, kandi abo biza ayo mashure nibo bavuyemwo abahavuye basaba intahe yo kwikukira, noneho batwara ibihugu vyabo. Igikorwa cyo gushiraho amashure abamisiyonari bakoze cabaye intanduruko yo gusenyuka kw'intwaro ya gikoroni, kuko incabwenge zasavye kwikukira zavuye muri ayo mashure abo bamisiyonari bari barazanye.
none rero ico nshaka kuvuga nuko atawofatira kuri kahise ngo yemeze yuko abamisiyonari bazanye ukwizera rukirisu mu ntumbero yo kugirira nabi abanyafrika. Ahabaye amakosa n'amakosa yofatwa nk'ikintu cakozwe nabi n'umuntu kanaka, ntiwari umugambi rusangi utumbereye kugirira nabi abanyafrika. Ni nka kurya n'uyu munsi abantu bashobora gukoreranira ikibi bivuye ku bintu bitandukanye, hanyuma iyo gikozwe uwagikoze agafatwa akagirizwa amakosa, hanyuma hanwa agahanwa. Ariko ivyakozwe ntawo vyagiriza ukwizera rukirisu. Ahubwo kahise kisi, uhindukiye ukaraba kahise kisi, uza gusanga ahantu henshi mu bihugu bitandukanye aho ijambo ry'Imana ryakiriwe abantu bakarigendera, ibihugu vyarahindutse bimera neza cyane kurusha uko vyari bimeze. Uravye ibihugu bimwe bimwe intambara zabibamwo, ukaraba ukuntu vyari biri inyuma cyane mu vy'ubutunzi, uzanga umubano mwiza bafise ubu, intwaro nziza yitaho ukororanirwa kw'abantu n'umwidegemvyo bafise, iterambere mu vy'ubutunzi usanga mu vy'ukuri bifatiye ku mico myiza bubatse mu buzima bwabo, bakayigira umushinge canke urufatiro rw'ubuzima. Ariko iyo mico yaturutse mu ijambo ry'Imana. Biragaragara yuko igikorwa cakozwe mu Budagi n'abavuga butumwa mu kinjana ca 16 kuduga cahinduye cyane ico gihugu. Ubandanije uduga muri za Danemark na za Swede, za Norvege, muri kariya gace k'isi, kahise k'ivyo bihugu karerekana yuko ibikorwa vyakozwe n'abavuga butumwa bo mw'ishengero ry'abaruteri vyahinduye cyane imico y'ivyo bihugu, maze na politike zavyo zirahinduka cyane. Iyo ibihugu bigwiriyemwo abakirisu ariko bikabandanya birimwo ikibi ku rugezo rwo hejuru, ntibiba bivuye ku kwizera rukirisu, biba bivuye ku bube gito bw'abo bantu bitwa abakirisu ariko vyananiye kugendera mu ijambo ry'Imana nk'uko rivuga. Narerekanye mu biganiro vy'imbere yuko iyo usoma ijambo ry'Imana rivuga ibintu vyofasha ahubwo kugira ibihugu neza. Rivuze ngo ntukibe, ntukice, ntukagirize uwundi ibinyoma, mugaca mwibuka abantu bagirizwa ibinyoma hakaronderwa ivyagirije vy'ibinyoma mu masentare yacu, abantu bagapfungwa bazira ubusa. Murumva yuko vy'ukuri vyatawo vyagiriza ubukirisu. Ubukirisu iyo abantu babugendera vy'ukuri bwohinduye igihugu neza, imiryango ikaba amahoro, induru mu miryango zikavaho, kwahukana bigahera, kuko ijambo ry'Imana rivuga risaba bubakanye kubana mu mahoro, kubahana, gukundana, guharira niyo bakoze amakosa. Ntawo fatarera amakosa tubona, ingorane tubona ngo acavuga ngo bikorwa n'abakirisu, naho vyo bari vyo ntibabikora kubera n'abakirisu, ahubwo babikora kubera bahemutse kwibanga ry'ubukirisu. Nashaka rero gutera intege wowe mukirisu unyumviriza, uhungabanywa n'amajambo wumva, ureme, ahubwo gira umwete wo kugendera ijambo ry'Imana, werekane vy'ukuri ko ayo majambo bavuga atariyo. Hanyuma uwagiriza ubukirisi atabuzi, ahubwo yobubamwo kugira ngo amenye ukuri, kuko hariho igihe umuntu aca urubanza kubera atamenye ukuri kandi aca urubanza rutarigo. Rero nashaka ndangize ndabashimira kuba mwakurikiranye kino kiganiro, ndabatumirira kuzokurikirana nibikurikira. Iki kiganiro kivuga ku kibazo kiremereye cyane, ni kibazo nzo kwitondera, ndagifatira umwanya ukwiye. Rero ndabatera intege ngo muze mukurikirane n'ibiganiro bizokurikira, tubandanye twiga rino jambo, tumenye ingene igihugu cacu naco cohindurwa n'agakiza, cohindurwa no kwizera rukirisu. Imana ibahezagire, mwakoze kubana nanje, ndabasezereye hano.